ngo ivyaranguwe n'umugwi CVR birakwiye kubandanya kuko abarundi bakwiye kumenya ukuri kubijanye na kahise kose kugira ngo bitume haba ukwiyunga gutyo bibagire kahise kabo burundu. Ivyo nibivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme risanzwe rihamagarira abarundi guhindura ingendo, akaba yabishikirije mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa 4/0 umwaka wa 2022. Nkuko biri no mu masezerano, abarundi ngo barakwiye kugeraho bibukira hamwe abo babuze bakareka kubibuka mu migwi, ngo hatabaye icibutso rusangi ku gihugu na leta biyigora kubona uruhande ijamwo mu gihe buri mugwi wose uburiko witunganiriza ivyawo. Mu mukurikire abatubona rero byaranguwe n'umugari CV ko bikwiye kubananya kuko abarundi bakeneye ukuri kubijanye na kahise kose ko tuma baca biyunga bakibagira kahise. Direzo ritangatwe tubona nuko tuzogira igihe abarundi ntibasubire kuza baribuka babo mengo bavyibukira mu migwi. Bitwa ko tugeza kuraba kahise twagasezera abarundi bashobora kwibukira hamwe abo babuze niko vyanditse no masezerano bagiye barasinyana. Mu gihe rero bamwe bazobaciyumvira ababo bagenda kwabo hatara symbole national urumva na leta biyigora ahija kumizimiko iyo bari kubaribuka bose bagitunganiriza ivyabo ukabona ko na leta itarabidafisa hicija ibikomeye biriko birayigora. Urumva ryaje turangishikira kandi kugira imitima iruke baza ko bategeza kubandanya kuko iyi cohesion nationale ni ikintu kidasanzwe kandi tukageza kuraba ibintu twufatira ko bishobora kunga abarundi naho baracanye ngo tuza kuraba ibintu bishobora kunga abarundi bakabivuga